Matana oye! Matana oye! Muri wa mugambi w'imbona kazoza yuko mu mwaka wa 2040 Uburundi coba ari igihugu cifashe, abarundi ngo bategerezwa kuzoba bavoma aho batarenze urugendo rw'iminota 15. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabivugiye ku mutumba Rubanga muri komine ya Matana aho yari kagendera intara ya Bururi mu rugendo yitiriye Inkebuzo. Aho ku mutumba Rubanga umukuru w'igihugu akaba yaragendeye ahishira hamwe amazi water ririko rironsa amazi meza abene gihugu imiryango igera ku majana 9 hakoreshejwe uburyo bwo kuyimba mu kuzimu forage mu rurimi rw'ifaransa. Mu mwaka wa 2040 twiyemeje twese abarundi ko tuzoba turi igihugu cifashe. Nuvuga umwe wese arafise ivyajeje gukora n'inzego z'igihugu zafise byo zijejwe. Hariho ivy'inzego z'igihugu kubungabunga neza itunga rusangi tukabitunganya ku buryo riramira abene gihugu bose. Ivyo rero vya mbere inzego z'igihugu zisabwa. None rero muri iyo ntumbero muri iryo mbona kazoza turavuga yuko tudashaka yuko hari umuntu azoba kivoma ku minota irenga 15. Ivyo twifuza uzobavoma kure azoba ashobora kugenda iminota 15 gusa kugenda no kugaruka. Murumva ko usize inkoni igira ikame uzosanga itarazigira. Ega nico turondera. Nico gituma rero umugambi w'amazi nugira ngo tugerageze ahantu hose amazi atari umutumba wose uzutegereze kuba ufise amazi. Rero niho turiho dukorera muri umugambi aho dusanze amazi ari kure cyane ajya ava yiburuka ava mu mibande duca tugerageza tukayimba tukayazana kugira ngo yegere abene gihugu. Ndahimbawe cyane rero gusanga nk'ubu imiryango amajana 9 igiye kuronka amazi meza. Ubu rero ngaha ndabwiye yuko nibisabwa inzego z'igihugu. Mugabo namwe ngahi wanyu imvukira abajeje intwaro nabo barafise uruhara n'amashengero ntayibagiye nabonye musengero ngaha n'amashengero tayibagiye. Nk'ubu turashobora kuzana amazi rugashira robine ngaha hagacaba nk'imvukira igaciye ishikana nayo ku metero 100 ubundi akajana buke mugasanga hose amazi arakwiye ariko bigenda n'intambwe ku ntambwe. Nk'ubu turagiriye umushinge namwe muce muraba ingene muyashikiriza. Mvukira aravuga ati reka naje ngure imiringoti y'imetero 500 ubundi akavuga ati naje ngure imiringoti ngo ngaha kugira abantu ntibahamara umwanya kuko twavuze ko ari kunyaruka. Murashaka guca mu akabambazi gafise amarobine 4 ku ruhande rumwe nane ku rundi ruhande hakavomera rimwe abantu 8 no kuvuga ntibasubira guteba kuko ubu twese dufatana mu nda zaba inzego z'igihugu abene gihugu twese ubu nugira urunani kandi turi kumwe nta kizotunanira. Turi kumwe twese birashoboka ntidushobora kunanirwa ikintu na kimwe kandi Imana amazi yaraduhaye. Ntivyumvikana igihe twavuga ngo turanyotewe amazi ngo tuvoma ku birometero 20 ngo 10. Oya turiko turarondera ingene amazi adushikira gushika aho tuzoshika dushikira mu nzu tutakija kuyavoma mu gahinga bizoshika. Nimuvyemere aho mwari muzi ko muzohashika. Bavuga ko umwana w'imfuvyi abagayotsa tugize akarobine duca turavoma ejo duca tugira kandi gushika muzosanga amazi ari mu nzi wacu ejo aho bukera muzo mu bigwati ndabizi hinge amatara tuyakwiragiza tuyashira ahantu muzoca muva hariya mu mwonga mwese muja kwa mu bigwati. Ndi mugego ni vya kera kizo umushinga twawugira ariko mwame muzi ntimurekure iciza mwafashe amahoro uku kunywana kubona twese ubutubona nk'abanyamuryango tukumva ko turi bene Burundi. Iki kintu mukigumye nico cyo gitumye ibintu bihinduka. No ngaha muramaze kubona bimaze guhinduka ni byinshi cyane. Ntuzurekure iciza wafashe. Ndazi ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki kuva kera narindi niho turiko turaja nijya mbona kazoza mwabonye iyo Burundi buteye imbere igihugu c'amata n'ubuki. None rero namwe
ico gihugu tukirondere, dufate urugendo dufatanye urunani, ntituze tumere nk'abanyisirayeli baza baragumuka, dukore hanyuma dushike muri ico gihugu ciza c'amata n'ubuki, tuze turye rero tuninahaza Imana tuti waraduhaye igihugu ciza, none kiraturamiye, tumerewe neza, tureka twiririmbira amakorasi gusa. Avuye aho ku mutumba Rubanga, umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura inyubakwa nshasha y'ikigega co kuziganya no kugurana na Feste kiri hafi y'isoko ya Matana.